Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'imbonesha kure hejuru TV n'umwanya w'ayandi makuru agezweho muri uyu mugoroba turi ku wa mbere kw'itariki y'umunani kwezi kwa kane 2024 ntuze gucikwa n'aya makuru tubazaniye harimwo inkuru itari nziza kandi itanezereye nibejeje gutangazwa na Pacifique Ninahazwe. Hari abantu bariko barahigwa n'iperereza ry'u Burundi. Muri aya makuru mugiye kubakurikira ndetse n'urutonde rwabo bakaba bashika kuri indwi bose. Ndagwaye ikaze dukurikiye uri mu Burundi, uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, ntuze gucikwa. Nawe rero dukurikiye fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyona ko kugira ngo ushikirwe n'amakuru yacu uri mu bambere. Muri aya makuru rero tugiye kwibanda ku nkuru Pacifique Ninahazwe yatangaje. Hari abantu bariko barahigwa kugira ngo bicwe. Harimwo abanyapolitike, hari abari mu nama nshingamateka, hari abamenyesha makuru hamwe n'abari mu mashirahamwe yigenga. Turaza kubigaruka ko mumenye abo bari guhigwa se boba ari bande, ese boba hari bariko barahigwa kuzihe mvo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nk'uko Pacifique Ninahazwe yavyanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Yabatabarije kandi aranabagabisha. Turabaramutsa abadukurikiye bari mu Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, bari mu bice bitandukanye ku mugabane ya kure harimo Aziya, Amerika, Australia hamwe n'Uburaya, n'abari mu bice bindi bitandukanye tutadondaguye. Turazi ko mukurikira ivyo dushikiriza bivugwa muri politike, mu gateka kazina muntu, mu butungane, mu ntwaro, bivugwa mu kibano, mu budandaji, mendoka ziba ingingo n'amatangazo bigena abenegihugu bose, bibakorwa n'abategetsi hamwe n'ibitangazwa nabo n'ibindi byinshi bigaruka ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru n'ayandi makuru menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Nimuze gucikwa gusa utarafyonda kuri sabone wacikanwe na vyinshi cyo nago kugira ngo juronka amakuru uri mu bambere. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook yagize ati bagenzi muragabe. Abandanya agira ati turafise amakuru y'ibanga va mu iperereza ry'u Burundi yemeza ko hariho umugambi wo kugandagura bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, abaharanira agateka kazina muntu na bamwe mu bamenyesha makuru. Pacifique Ninahazwe akavuga ko hari isoko ryamuhaye ayo makuru rivuga ko ubutegetsi bwaronse uburozi bukomeye bwakuwe muri kimwe bihugu vya rutura. Ubwo burozi ngo ntibusaba kubushira mu mfungurwa canke mu binyobwa, burashobora kuba ku kintu umuntu aza gukora ko gusa agaca yitaba Imana. Pacifique Ninahazwe akaba yabandanije agira ati iri soko ryaduhaye urutonde rw'abantu indwi bariko bararonderwa bidasanzwe ngo bicwe hakoreshejwe ubwo burozi. Batatu muri bo bari mu mashirahamwe yigenga, abandi batatu bari mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ubundi n'umumenyesha makuru. Yatanguriye rero ku bivugwa ko hari abashobora kwicwa mu mashirahamwe yigenga, harimwo umwe mu baharanira agateka kazina muntu akunze kwandika cane hano ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari umukenyezi bavuga ko azwi cane mw'isi ko yugurura imiryango ikomeye mw'isi mu bihugu vya Buraya, Canada na Amerika. Hari kandi n'umushingwamanza bavuga ko akorana cane cane na CPI. Igice ca kabiri kirimwo abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri abo bariko bararonderwa nk'uko Pacifique Ninahazwe yabitangaje harimwo umunyapolitike akomeye ari mu Burundi kandi arimo n'amanshingamateka, uyu yogaba rwose. Amakuru Pacifique Ninahazwe avuga ko afise ngo nuko hafashwe umugambi ko ategerezwa kwicwa ariko ko badakeneye ko biboneka abamwishe abaribo. Ayo makuru Pacifique Ninahazwe yavuga atangaza ko hariho hararonderwa umwe mu bamwegereye cane wo kwemera kumuha ubwo burozi cane cane mu bashoferi, mu bakora mu imodoka ziwe no mu bakora iwe. Hari kandi umukuru w'umugambwe wafuswe aba hanze rimwe na rimwe bakunze gushirako umuhari w'abagwanyi. Hari kandi umunyapolitike yahunze nyene n'umufronderi yahoze ari intwanzagabo muri CNDD-FDD akunze gushikiriza ivyiyumviro bikomeye mu biganiro bitandukanye ku maradiyo.
Igice ca gatatu kirimwo abamenyesha makuru. Ayo masoko ya Pacifique Nazwe akaba yamubwiye ko umuyobozi wa radiyo ikorera mu buhungiro amaze igihe ashira ahabona amakuru menshi y'ibanga. Benshi rero muri bano bavugwa kuri urwo rutonde basanzwe babizi ko baronderwa cane, nta gishasha kirimwo kuri bo, boraba ngo ntibijajare. Ariko n'abandi batavuzwe muri urwo rutonde bo kwitondera cane abo bahura. Kuva kera hamye havugwa abazwi cane ko aribo bagomba kwicwa, ariko tugasanga hishwa abatavuga rumwe cane canke abatavugwa cane, nk'uko rero vyagenze kuri Ernest Manirumva, niko Pacifique Nazwe yasiguye. Akaba yabandanije rero agira ati turafise amazina ya bamwe mu bavuga ko batumwe ico gikorwa mu bihugu bimwe bimwe, tuzoguma tubatohoza ngaboja muri ubwo boja bomenya ko nabo nyene batazoroherwa mu bizokurikira. Ubutegetsi nabwo bwomenya ko tubizi, ivyo bwokora ngo ntivyobura inkurikizi. Noneho basokuru baravuze ngo ibuye riserutse ntiriba ricishe isuka. Pacifique Nazwe rero akaba yaheraheje iyo nkuru yo kugabisha yanditse ku rubuga rwa Facebook agira ati Burundi ntibuzokezwa no gusesa amaraso y'abana babwo, Burundi buzokezwa no kuganira be no gufatana mu nda kw'abenegihugu bose mu butandukane bwabo. Ngo umutegetsi atazotahura kino kintu ntaza ahenda Abarundi ngakunda igihugu, ahubwo gukoreshwa n'ubwoba gusa. Uwukunda Burundi vy'ukuri niwe uzoshobora gufatanya bana b'Abarundi bose. Urwo ni rwo rukiza rw'Uburundi, nta rugo na rumwe rukomera mu kuryana. Niko rero yaba yashikirije ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Twibandanirize mu zindi nkuru zavuzwe mu bindi bimenyesha amakuru bitandukanye. Hari amakuru rero yagarutswe ko n'ikinyamakuru BNP Media kivuga ko ingingo yafashwe yo gukura abakorera imiduga mu mabarabara yo mu Buyenzi ntiraja mu ngiro 100% ku mabarabara yose yo muri iyo karitsiye kuva ku ikaburimbi gushika ku nomero 40 nta gikorwa na kimwe kihakorerwa, ariko inyuma yaho haracakorerwa imiduga kandi myinshi usanga irundanye. Ibi kuvayo iyi ngingo ifashwe niko vyari bitegekanijwe, ariko vyari imfatakibanza. Abategetsi baho uhereye kurongoye zone Niyonkuru Sefu basigura ko bazoca babakuraho mu mabarabara yose keretse abafise aho bakorera. Numbero rero ngo nukugira ayo mabarabara asubire kugira isuku kandi have akajagari muri iyo karitsiye. Ubwo biruko uko abakanika imodoka bobo bagumana ubwoba ko bazobakuraho umwanya n'umwanya, hirya benshi muri bo batararonka ikibanza cugaye bakoreramwo izo modoka nk'uko abategetsi babisavye. Muri bo rero akaba yaganirije ico kinyamakuru, ntiyashimye kwivuga, agatangaza ko ejo aho bukera inkoko ariyo ngoma ko bakabirukana bose, abatware bo hasi bamaze kubivuga. Mukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano kuri wa kabiri ahuna Ezia Konwa n'icegera c'umubanga wa ONU, akaba n'umwe mu nzego zo hejuru za PNUD. Umukenyezi rero akaba ari mu rugendo rw'iminsi 5 mu Burundi kuva kuri uyu wa mbere. Eka rero tugaruke ku bindi bigiye bitandukanye n'ubundi vyanditswe mu bindi bimenyesha amakuru. Reka dushikire mu kinyamakuru Irish News kivuga ko mu Kayanza bamwe mu bakorerabushake canke les volontaires b'umuryango utabara imbabare Croix Rouge bafise amakenga ku mafaranga batanze none kugura ubu atarakora ico yagenewe. Ayo mahera rero bayatanze mu mwaka wa 2018 babwirwa ko agomba hugururwa banki y'uwo muryango. Abakorerabushake rero bakibaza ko yoba yaranyorojwe kuko kugeza ubu ngo atarabona iyo banki, bakamenyesha ko babwirwa ko iyo banki ngo maze kujaho nabo bazoza baraharonkera ingurane zo gukora imigambi yo kwiteza imbere. Ngo no babwirwa ngo ko bazohabwa n'ubundi bufasha. Ushatse kuja muri uwo mugambi ngo yatanga amafaranga 6,000, aho ngo igisata remezo canke umugwi wa Croix Rouge wo ku mutumba catanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 500 bivanye n'ubushobozi bw'abakorerabushake bakigize.
Kuri ayo makenga y'abenegihugu, ikinyamakuru ARS News kivuga ko carondeye umunyamabanga mukuru ya Rouge mu ntara ya Kayanza, Daniel Butoyi, akaba yavugiye ico kinyamakuru ko ari ivyo uwo muryango wiyumviriye gushiraho kugira ngo gishobore kuwufasha kutazerinze mu vy'ubutunzi no gutabara n'ingoga mu gihe c'ibiza n'isibe, utarindiriye imfashanyo zivuye hanze kuko ngo akimwana kaza imvura ihise. Daniel Butoyi akamenyesha ko ico kigega ciswe FACOS CRB ni Fonds de financement et décoration sociale du personnel des organes et des structures de la Croix-Rouge Burundi, camaze kujaho no kwemererwa gukora ni banki nkuru y'igihugu. Eka ngo kiza caranatanguye gutanga ingurane zo kurangura imigambi ku rwego rw'amakomeye muri Croix-Rouge, hanyuma ngo hazogeraho ico kigega gitanga ingurane zo kurangura imigambi ku bisata remezo. Arahumuriza rero abakorerabushake ba Croix-Rouge ko amafaranga yabo ataho yagiye kandi ko azoteba akabishikira kugira bakore imigambi bashobore kwigenga cane cane mu vy'ubutunzi, kuko ngo kugira utabare bisaba nawe kuba utekanye. Hari ayandi makuru menshi hagiye atandukanye ku kigongo c'umukuru w'igihugu. Abanyerura 558 bamwe baheruye rya Rutana nibo barekuwe ku munsi w'ejo ku itariki ya 19 ukwezi kwa kabiri 2024. Mbere yo kurekurwa, umukuru w'igihugu akaba yarahuye n'abo bahora ari abanyororo, arabaganiriza yongera abashishikariza kwitwara neza mu kibano mu ntumbero yo kwirinda gusubira kwisanga mu munyororo no kubumbatira amahoro. Ikindi kandi reka tuje mu gisata c'indero, ariho tugiye guhereza aya makuru. Kwandikira abandi ibitabo birangiza amashuri ya kaminuza ngo ni diri igezweho, ngo kuva aho haziye indinganizo yo kwiga imyaka 3 mu kaminuza yo mu Burundi, systeme baccalaureat, abanyeshuri bagiye barafatanirirwa ivyigwa kugeraho nk'igitabo gihora candikwa inyuma y'inyigisho za kaminuza basigaye bagihereza abacangero. Umwe mu bigisha bo mu kaminuza y'i Bujumbura yaganiriye n'ico kinyamakuru, yavuze ko yihanije abanyeshuri yigisha kuzokora ubwo buja. Kubwiwe umunyeshuri raba yerekanye intege nke ziwe kandi yarateze agahanga imyaka irenga 3 ku vyigwa. Uwo mwigisha arakemeza ko abanyeshuri bavyandikisha birangira bagaragaye ko atari bo bavyikoreye ku munsi wo kugisoma. Benshi usanga batanamenye uko kingana, ibigabane bikigize kandi utundi dukoza twerekana ko atari mwene co, nko kwihenda kwi kaminuza wize ko n'ikiringo someye ko ico gitabo. Akarorero ni NH, ni umunyeshuri aherutse kurangiza amashuri ya kaminuza, basigura ko kunigisha igitabo ataco bitwaye mu gihe uciye gukwirikirana, bisaba ko witanga mu kugifata mu mutwe ku buryo ataco gucanga mu gihe bogira ico bakubajije ko. Ubwo uwo munyeshuri rero abimenyesha, henshi kwandikisha igitabo baguca amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 bivanye n'uburinzi bw'igitabo, ariko ngo hari aho ushaka kwandikisha nk'igabane kimwe canke chapitre imwe amafaranga akagabanuka. Ese mutwumviriza harimo abanyeshuri bo mu makaminuza, iryo utereye kuri iyi inkuru. Ni hano duhereje aya makuru yacu, gusa imbere yo kuyaheza tubabwire ko mu Kirundo ari abakozi ba leta bikekwa kuba bahembwa amafaranga arengeye umushahara bategerezwa kuronka. Amatohoza kuri ivyo rero yatumye umukuru wa posita Kirundo yinjizwa ibohero. Marie Claire Hakizimana, umukuru wa posita yo ku mugwa mukuru wa Kirundo, ari mu mvuto kuva ku munsi wa kabiri w'igenga rihetse. Umukenyezi rero akaba yarinjijwe agasho ka parike nyuma yo kwimana amakuru y'amafaranga aca kuri konti z'abakozi ba leta bamwe bariko barakorwa ko amatohoza n'ubutungane ku mvo y'uko boba bahembwe umushahara w'umurengera urengeye kure niyo uwo bategerezwa kuronka. Bo mu gisata c'ubutungane baje kurondera ivyemezo ko ayo mafaranga yoba yaraciye ku makonti y'abo bantu. Marie Claire Hakizimana yababwiye ko bitarekuwe n'amategeko gutanga amakuru y'ibica kuri konti canke historique de compte ku muntu atari mwene yo. Aho rero mu Kirundo, nk'uko amakuru ava mu bajejwe intwaro n'umutekano bimenyesha, hari abantu bashika 10 boba bahembwa amafaranga adasiguritse. Bamwe muri bo mbere bikavuga ko baronse amafaranga arenga
miliyaridi kw'ihemba ry'ukwezi guheruka kwa Nzero. Ubutungane rero bukaba baratangiye gukorera kuri iyo dosiye, benshi muri bo batarakura iyo noti ku makonti yabo. Ndabakengurukiye cane banywanyi bacu, ndahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho kuri Imboneshakure ya Hose News. Imana ibahezagire.